Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze munywanyi wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Inkuru mbi cane ivuye mu Kirundo idushikiye uno mwanya, ibara riraguye, biravugwa ko bari n'abantu bapfiriye mw'isanganya ikomeye cane y'imodokari niniya itwara ibitoro. Amakuru avuye mu Kirundo turaza kuyagarukako mu buryo bw'idonido. Mu yandi makuru ariko aravugwa turi buze kugarukako cane nibejeje gutangazwa n'umushikiranganji Gervas Ndirakobuca. Ivyo yajeje gutangaza bikaba biraba abarundi bose na cane cane abafise canke abaja mu mashengero. Amakuru rero avuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati turaza kubigarukako mw'idonido, turabe ico umushikiranganji Gervas Ndirakobuca ahejeje gutangaza. Turaza kugaruka no ku zindi nkuru ziriko ziravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru bakorera ngaha mu gihugu. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira, na jewe nkayatunganya maze nkayagushitsako atosoye. Ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda subscribe canke se sabone. Ico utegerezwa gukora no kumanuka musi y'ino sanamu karaba handitse ijambo sabone kuri wowe ukoresha igifaransa ugafyondako, nayo wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko. Turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro twama tubashitsako. Abari ngaha mu Burundi cane cane abari mu Kirundo habereye iryo sanganya, iryo bara riguye, turabaramukije cane. Turabaramukije kandi abanywanyi bacu bari hirya no hino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu, abatwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi, abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze nanakenguruka cane. Imbere yuko turaba amakuru yihuta cane avuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu bitangajwe n'umushikiranganji Gervas Ndirakobuca, reka tubanze dutangurire kuri iyi nkuru itari nziza ivuye mu Kirundo, aho amakuru atwereka ko ibara riguye. Bibaye kano kanya abamenyesha amakuru bacu bari ngaho mu Kirundo baturungikiye amakuru batubwira ko ubungubu imodoka niniya itwara ibitoro ihejeje gusha yose igakongoka igatokombera aho yari ihejeje gupakurura ibitoro mu gisagara ca Kirundo. Amakuru kandi yo kwizera abamenyesha amakuru bacu bari ngaho badushikiriza amenyesha yuko abari aho hafi kuri sitasiyo ya Mukabande yo mu Kabande nk'uko amakuru turungikiwe kano kanya vyerekana, bakaba bavuga ko ngo bagiye babona umuriro waduka kuri iyo modokari. Umushoferi rero aca ayisimbiramwo ayikura kuri sitasiyo ayijana kure gatoyi. Iyo bitaba ivyo ibara rirenze riba ryabaye, ndetse n'iyo sitasiyo y'igitoro ikaba nayo yari gufatwa n'umucanwa nayo igasha igatokombera nk'uko amakuru ava ngaho mu Kirundo avyerekana. Mu yandi makuru dufise kandi kuri iri ibara riguye mu Kirundo bamenyesha yuko ababaho hafi bemeza ko iyo modokari yahira kuri sitasiyo hari kononekara vyinshi gusumba, akaba atawakomeretse canke ngo ahasige ubuzima. Akaba arico umuntu yoshimira Imana yuko atawapfuye canke se ngo ahire muri iyo modokari itwara ibitoro. Reka duce tunyarukira ku zindi ngingo, turabe izindi nkuru ziriko ziravugwa. Inkuru ivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, ndetse ivyo bikaba bihejeje gutangazwa n'umushikiranganji Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca mu vyo yahejeje kumenyesha, asaba abafise amashengero guhagarika ivyuma bisamiriza amajwi kure cane bikabuza abenegihugu kuruhuka neza. Arongera kandi akavunira kagohe
abaramutswa intara kudasubira gutanga impusha zo kugurura amashengero batabonye urwandiko ruvuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi. Ivyo umushikiranganji Gervas Ndirakobuca abitangaje inyuma y'aho ngaha mu gihugu c'u Burundi hagiye kuja hakunda kuvugwa ibirabana n'amakuru ndetse n'abantu bavugwa yuko hari bamwe mu banyepolitike binjira mu birabana n'amashengero ndetse bagatezamwo indyane, bamwe bikavugwa yuko indyane ziri mu mashengero ku birabana n'uburongozi zoba zinyegejwe inyuma na bamwe mu bategetsi muri leta. Bamwe rero bavuga ko izi ngingo Gervas Ndirakobuca azifashe inyuma y'aho bamwe bagiye bavuga ko Gervas Ndirakobuca yananiwe no gutunganya amashengero ngaha mu Burundi, gutyo ibibazo vyayo bikama bigaruka kenshi. Ivyo bikavugwa ko rero ngo izino ngingo zifashwe zishobora gufasha ko amashengero yose atemewe n'ubwo bushikiranganji atoja cyangwa se atokugururwa, ariko abandi bakabona yuko ngo vyoba ari ukugira amashengero atifuzwa n'abategetsi amwamwe yugagwe. Amakuru rero akatubwira neza yuko ngo hari na bamwe mu bapasitoro b'amashengero bashigwako na bamwe mu bari mu nzego za leta. Abantu rero bihweza ibintu n'ibindi bakaba batumva ukungene canke ngo batahure uko abategetsi bamwe bivanga mu vy'amashengero, ndetse bikavugwa yuko ngo banagira uruhara muri rusangi mu vyago ndetse no mu bibazo ayo mashengero afise. Bamwe bati burya mu Burundi tworeka gusenga mwibaza ko hari ico twokwishoboza. Bati gose iyo ngingo niyo gushiraho amananiza ndetse no kugora abanyagihugu. Amakuru rero akamenyesha yuko hari bamwe batanguye kwiyamiriza ndetse no kutishimira iyo ngingo, bashikiriza ivyiyumviro vyabo bitandukanye. Mu bindi bikomeye cane umushikiranganji Gervas Ndirakobuca yavuze harimwo abatware canke abapolisi baja mu tubare bakaboregwa cane, aho Gervas Ndirakobuca yabigarutse ko avuga ko umwenegihugu yobona umutware canke umupolisi yaborewe, umunyagihugu nawe atakarorero keza yomufatirako. Amakuru rero amenyesha yuko ngo iyo umwenegihugu nk'uko Gervas abivuga akubonye wirirwa mu kabare kuva isaa sita gushika isaa zine, ngo ntuzomubwira ngo yegere canke se ngo aje ku kivi kandi azi neza iyo wiriwe. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umushikiranganji Gervas Ndirakobuca ariko aravunira akagohe abatware n'abapolisi. CPC Gervas Ndirakobuca akaba rero akebura zimwe mu ndongozi ngo zitange akarorero keza ku benegihugu nk'uko amakuru ava muri ubwo bushikiranganji avyerekana. Nayo kubirabana n'ikiza ca coronavirusi, umushikiranganji Gervas Ndirakobuca akaba n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga irandagatana ry'ikiza coronavirusi, akaba atera akamo abarundi kwirinda guhanahana amaudio ku buhinga bwa none atera ubwoba abenegihugu, ahubwo agahimiriza nyabuna gukurikiza ingingo zose zafashwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza coronavirusi. Ndirakobuca akaba yabishikirije mu nama yamuhuje n'abarongoye intara mu ntwaro hamwe n'umutekano kw'igenekerezo rya 15/0/2021 mu ntara ya Ngozi. Dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu mu bihugu vy'ababanyi. Murantunga. Mu bihugu vy'ababanyi mu gihugu ca Uganda, ejo twarababwiye ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yagiranye ikiyago n'umukuru w'igihugu yatowe muri Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru adushikiye kano kanya avuye muri ico gihugu amenyesha ko Bobi Wine avuga ku buzima bwiwe
bubangamiwe inyuma y'intsinzi ya Museveni nk'uko vyatangajwe n'abajejwe amatora muri ico gihugu. Bobi Wine aherutse kwitoreza kurongora Uganda, akaba afise ubwoba ku buzima bwiwe bushobora kubangamirwa inyuma y'amatora yo kuwa kane yatsinzwe na Yoweri Kaguta Museveni amaze igihe kitari gitoyi atwaye kino gihugu. Uyu munyamuziki kandi akaba yahindutse umunyapolitike, yabwiye abamenyeshamakuru ko yiyamirije n'agasuzuguro bikwiranye ivyatangajwe ko vyavuye mu matora, akaba avuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi, ariko Perezida Museveni avuga ko yabaye amatora meza cane ngo atari bwigere abaho. Imyamamazo rero ikaba yararanzwe n'imishamirano yahitanye ubuzima bw'abantu mu gihugu ca Uganda. Ndakwibutse ko hasigaye umunsi umwe ngo ayo matora abe, leta ikaba yarugaye itumatumanako ingingo yaneguwe n'abagenzuzi b'amatora, bavuga ko rero icyizere mw'iharura ry'amajwi cagabanutse kubera iminsi yaheze atatumatumanako riri mu gihugu. Ejo kuwa gatandatu umushikiranganji wa leta ya Uganda akaba yarabwiye abamenyeshamakuru ko rigiye gusubira gukora vuba bwango iryo tumatumanako. Akaba avuga ko muri rusange Bobi Wine yavuze ko afise ubwoba yuko ubuzima bwiwe n'ubwo umugore wiwe bushobora guhungabanywa nk'uko amakuru avyerekana. Akavuga ko kandi yankiwe kuva mu nzu mu gihe yari ikikujwe n'abajejwe umutekano, ati nta n'umwe yemerewe gusohoka canke kwinjira mu nzu yacu, eka n'abamenyeshamakuru bose baba bo mu gihugu canke mpuzamakungu bose bankiwe kuza kundaba hano muhira. Ivyo vyavuzwe na Bobi Wine. Vyavuye mu matora bikaba biha Perezida Museveni w'imyaka 76 yindi manda canke se imyaka 5 ariko ubutegetsi nk'umukuru w'igihugu, amabanga ariko kuva mu mwaka w'1986. Amakuru rero atubwira ko ku munsi wa gatandatu umugwi ujejwe gutegura amatora watangaje ko Yoweri Museveni ariwe yatsinze amatora yabaye ku wa 14/0 uno mwaka. Akaba yavuze ko rero yitabiriwe ku rugero rwa 57% ku bantu imiliyoni hafi 18 bari biyandikishije ngo batore. Umukuru w'uyo murwi yitwa Simon Mugenyi Byabakama akaba yavuze ko amatora yabaye mu mahoro, aca asaba Bobi Wine gutanga ivyemezo vy'ivyo avuga ko vyabayemwo ubusuma. Amaze gutangazwa rero ko yatsinze ayo matora, Perezida Museveni akaba yavuze ati gutora hakoreshejwe imashini bituma atabusuma buhaba, ariko gusa tugiye gukora amatohoza kugira tumenye ni bangahe batoye bakoresheje igikumu hamwe n'abangahe bakoresheje gusa igitabo canke se register. Perezida Museveni kandi agabisha ko badashobora kwihanganira abanyamahanga bivanga mu vya politike ndetse n'amatora ya muri Uganda. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya, ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe atari make aharanira ivy'agateka kazina muntu akaba yarerekanye amakenga kuri ayo matora. Umurwi rero uherutse ukaba uretse umurwi warungitswe n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika n'arindi shirahamwe mpuzamakungu rikomeye ryarungitse intumwa gukurikirana ayo matora. Ayo namwe mu makuru yariko aravugwa cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, akaba ari amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyeshamakuru bakorera irya nino. Nkaba nkengurutse kuri wewe ubana natwe, niba utarafyonda kuri sabone waza ugafyondako mu kanya ndaza ngushitsako n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa irya nino. Ibihe vyiza.